hariho sije yaciye ku ma réseaux sociaux mugana kugico ndavuze ko numva ari banale ngo umupatiri yankiye umuntu ko ngo abatirizwa yise izina ry'ikirundi. Urabona kera ko canke ko niko bikiri umuvye yavutse yaca yamwita izina umwana akamwita niyo kindi ndarusigiye ruzoza kwenda birakomeye ndi mugwanko. Mbega amazina y'abarundi bayakura hehe kwanza abarimwo ubwoba n'ishari n'inzigo? Anyway, hanyuma ugiye kubatizwa ngo bagaca bahitamwo izina rindi ngo ry'igikirisu. Kenshi kera omwe ngo barikura mu mazina y'abasente bafite muri Eglise Katolika, Saint Mark, Saint Peter n'ibindi. Bo blague joke ngo hariho ngo umutwa mumbabarira abatwa n'ama blague twavuze twumva. Je rero si mvuga blague ntabwo mba ndiko ndasuzugura abantu. Mugango yagiye kubatizwa ati none jewe patiri waratoye izina? Ati izina naratoye rwose. Yari umwana w'umuhungu. Ati umwana wawe ushaka yari umugabo agiye kubatizwa abonga ati tora izina. Ati zewe nsaka ko munyita Santari. Ati reka da Santari ni izina ry'ikigore nta kuntu ugira. Ati none ko nari nararikunze. But anyway, sinuve gituma bitana ayo mazina ugomba kwitwa irindi zina. Je numva uwo mupatiri yararenza akarimbi batuza kureka akitwa izina ashatse ryose. Kumbura atari izina riri very pessimistic nk'iryo rya ruzoza kwenda ndarusigiye kubera kame mvuze ko uri umukristo ifo kwerekana optimism. Mugaje sinuva nk'izina rya Ndagijimana ko ari ryo ry'igishetani ry'igishenzi gusumvya Rodrigue ridafise na sans. Bo kera nagira ngo impamvu kwari kugira biborohere ko bavuga ayo mazina kuko aha kuvuga amazina ya niyo kindi Jeremiah kuko biravye n'abashinwa iyo bagiye hanze bafise izina ry'icongereza n'izina ry'igishinwa yitwa Chum Chong Jang agace yitwa Kevin Jong kugira ngo byorohe guprononsa ku kazi n'ahandi. Mugabo ko numvise ngo umupati yabisiguye ngo yavuze yuko ngo bapfuye kumwita izina bashatse ngo ntiboronka umusente umweranda amusengera. Je rero numva ko yari BS kubera amazina menshi abarundi bita ba Mitera ba Sandrine bande nta beranda bafite ayo mazina bose. Izina ryose utoye naho kwita Lady Gaga canke Justin Bieber pruve ko yagiye Gifaransa baca bagyemera mugabo igihugu ntibagyemera. Donc najya amazina yose y'igikirisu ara y'abasente ico barabkibeshe ko ico no gishingira ntahe nubwo abasente bose ndabazi ndazikora amazina bafa gutora kubera muvise abazungu bayita. Mugabo cyo novuga ibyo je nifitire udashaka kubatizwa vihoze. Okay. Nacho zoba je yansi iryo zina no kwicecekera no rimwe ivyo bintu by'uburofa by'abanyafrika. Abazungu yavutse amwita amazina abiri. Okay. Umuzungu akivuka natwe hano umwana avutse izina rimwe rya papa wiwe Sepa Westgate hanyuma gacha rondirinda Jeanette Jeanne Jean Claude whatever ashimye randomly cyangwa akaja kurondera meaning mu bitabo vya kera. Hanyuma iyo abatizwe nta rindi zina bamwita n'iryo gibuwe nyene Sefini kubera ko abarundi bagira. Rero mbona kubatizwa no kwita izina aho bihuriye abantu bose Yesu yabatije ubiravye muri Bibiliya nta numwe yaciye izina. Kumbure bariyo John Baptiste John Sepa mbona ko kubatizwa ese vyabi no ivyo kubaza nta dini ugomba kwitwa ifo ko abavye bahitamo amazina bashatse hanyuma kwibatisimu bakamusuka kwa amazi. End of the story. Sinzi abanyafrika turi ridicule turi très absurde kuno twadobute ibintu n'amafuti menshi. Mugire umunsi mwiza. Bye bye.